Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri ya nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, igisata cy'umutekano, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo gukora amatoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Ubu rero kuri amasaha turabazaniye ino nkuru, kandi reka amakuru tubazaniye tubanze tubagezeho impfunyapfunyi agira yibandeko. Imyaka 5 irarumanye, inzego z'iperereza zarahamye umuryango ku rugero rudasanzwe. Naho mu yandi makuru, akamo kuri PGR Roza Nkorerimana, hazopfa ba Berize Kaneza bangahe kugira murekura abanyororo bose bajejwe be n'abajejwe umunyororo n'abahejejwe mu munyororo. Rero ikindi gikomeza kwibaza cy'abantu bakomeza kunyuruzwa rero ni inzego z'iperereza. Aya rero aya niyo makuru aya tubagejeje kuri izi mpfunyapfunyi ndetse n'ayandi yose atabashije kugaragara muri zo, niyo tugira tubashikirize ku buryo bw'idonido. Reka rero tudatevye tubageze hano makuru ku buryo bw'idonido. Imyaka 5 irarumanye, inzego z'iperereza zarahamye umuryango ku rugero rudasanzwe. Marite Bashirahishize yariko agurisha amayinite ya Rumiteri, akongera agafasha abakeneye guhana amafaranga kuri Rumikashi na Eko Kashi nk'uko yari asanzwe abikorera kwibarabara bita Avenidora EGRR mu gisagara ca Bujumbura. Niho haza abantu bavuga ko bakeneye amafaranga kuri Rumikashi ariko basaba amamiliyoni adafise. Baca bamusaba kwinjira mu modoka yabo voiture Toyota Lactis yera ifise ibiyo bitabona kugira bajane kurebaho bayaronka ko bakorana na Marite ntiyamenye ko ahejeje kunyuruzwa n'iperereza rya gisirikare JD. Abiwe baguye mu gahundwe. Hari umusirikare yakorera ku biro bikuru vy'igisirikare Etat Major General abandikiye ko Marite Bashirahishize yari ahejeje kunyuruzwa n'iperereza ry'igisoda mbere abarungikira ifoto yiwe. Kuva ico gihe Marite Bashirahishize ntarigera asubira kuboneka. Igisoda nticigeze kivuga iyo camushize. Marite Bashirahishize yavuka muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro yahahora. Yagiye akiri umusore. Amezi 6 imbere hari hanyurujwe muvyara we Richard Nshimirimana mu gitondo cya 21 Nyakanga 2022. Richard Nshimirimana yitavye itelefone yo witwa Kadogo maze asohoka urupangu yabamwo kurya gatatu kumutakura. Asohoka hanze amera nk'udoga kw'ikaburimbo. Akihashika yafashwe n'abagabo 3 bari mumwe yambaye impuzu za gisirikare, bamuterera muri kamyoneti double cabine ifise ibiyo bitabona, ica iriruka. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Richard Nshimirimana yadandaza ibirato kwibarabara rya gatatu mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Nawe nyene yavuka ku mutumba muri komine Ndava
mu ntara ya Mwaro. Yanyurujwe afise imyaka 27, yasize umukenyezi w'uruyoya rwagira urukwize ukwezi ruvutse. Abamujanye bari abasirikare bo mw'iperereza jede. Kuva ubwo gisoda ntikirigera kivuga iyo camushize, nk'uko vyahavuye bigenda kuri muvyara we Marite Bashirayishize. Murumuna we Ale Bashirayishize yishwe muri Mukakaro 2021. Inyuma y'amezi 3 Marite Bashirayishize yanyurujwe n'iperereza, murumuna we Ale Bashirayishize nawe yahavuye aburwa irengero kuva kuwa 22 kwa karindwi 2021. we ntivyagenze nk'abo bandi. Haciye amezi igipolisi cumvise turiko turashira abona aya makuru, amaze Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji buraba umutekano akaba akunze no kuvugira iperereza CNL yaciye atanga itangazo aremanga ko Ale Bashirayishize yishwe n'igipolisi. Ico gihe yavuze ngo bamwishe agira atere grenade abapolisi. Icatangaje abantu ni ingene ivyo yabivuze haciye amezi bibaye, cane kubera yumvise Focode iriko irabaza irengero ry'uwo muntu. Kubera iki bitari vyavuzwe bikiba? Abakoze aya marorerwa ntibigeze bayabazwa. Kuva Marite Bashirayishize anyurujwe n'iperereza rya gisirikare, haciye habaho kwimonogoza muri urwo rwego. Mu mwaka wa 2021 iperereza rya gisirikare ryakoze ibara mu Burundi. Hashizweho akagwi k'abicanyi karuhiriwe kari karongowe na Juda Majoro Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Reveriyano Ndikuriyo yari yaherutse guhabwa kurongora umugambwe CNDD-FDD, nawe ashiraho akagwi kajejwe iperereza ku cicaro c'umugambwe, agaha gukorana na kakarwi ko muri jede. Umugambwe ako karwi kari karongowe na Juda Vianney Rwasa yarasanzwe agendanira Reveriyano Ndikuriyo. Umugambwe watanze imodoka yo mu bwoko bwa kamyoneti Toyota Hilux double cabine yari ifise ibiyo bitabona, ihabwa kakagwi kari kajejwe kunyuruza abantu. Amafaranga bakoresha muri ivyo bikorwa yatangwa na komiseri Lazare Mvuyekure yari ajejwe imigambi y'iterambere muri CNDD-FDD. Ako karwi kahabwa amategeko n'icegera c'umukuru w'igihugu, umukuru w'iperereza rya gisirikare Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru. Twibutse ko umukuru w'iryo perereza yari Colonel Ernest Musaba. Ako karwi karakwiye intara zose zo Burundi, kagenda karanyuruza abanyagihugu batigeze basubira kuboneka. Muri Focode dufise abarenga 60 banyurujwe n'ako karwi uwo mwaka. Amakuru dufise avuga ko ata muntu yanyurujwe n'akarwi kashobora kumara iminsi 2 akiri muzima. Muri Gitugutu 2021 harashoboye gushira ahabona ko atari documentation CNL yariko inyuruza abarundi, ahubwo ari renseignement militaire. JD ibonye ko ivyayo bigiye ahabona
ica irahagarika ayo mabi. Muri Munyonyo 2021, muri Kigarama 2021, Koloneli Musaba yaciye akurwa mu mabanga. Liyetona Koloneli Bere Niyonkuru, Ajuda Majoro Onesphore Ndayishimiye na Ajuda Jean Bosco Ayishakiye nabo barapfunzwe gato muri documentation, hanyuma bararekugwa baca barashimirwa barungikwa mu bikorwa vyo hanze y'igihugu. Ya modoka yakoreshwa n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza abantu yahavuye igurishwa. Mu mugambwe Lazare Mvuyekure yahavuye yankwa bikomeye arakurwa mu mabanga, ubu ngo ni pasitori. Ajuda Vianney Rwasa yahavuye yankana na Reveriyoni Ndikuriyo, mbere arafatwa arafungwa mu mpimba. Ariko imyaka ibaye 5 aba bantu bakoze amarorerwa batavuze iyo bashize indiri y'abarundi banyuruje muri 2021. Naho mu yandi makuru hari akamo kuri Pejere Rose Nkorerimana. Hazopfa Baberize Kaneza bangahe kugira murekure abanyororo bose bajejwe be n'abahejejwe mu munyororo? Inkuru y'urupfu rw'umupfasoni Kaneza Berize yasize agahinda mu bantu benshi. Kumva ko uyu muvyeyi yajejwe na sentare ariko akaguma apfunzwe, bikarangira igisasu kimusanze mu mpimba kikamwica, biravuna umutima. Abanyororo bahejeje umunyororo ariko bakaguma bapfunzwe, abandi bejejwe n'amasenare ariko bakaguma bapfunzwe. Ni benshi cane. Imvo ituma baterekurwa ntiyigera ishirwa habona. Hari abagumayo kubera iperereza ryanse ko barekurwa, hari abezwa parike ikaca yunguruza. Ku bw'amategeko umunyororo yejejwe yategerezwa guca arekurwa akaburana yidegembya, ariko parike zihitamwo kuguma zibapfunze. Nyakubahwa mushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika, iyumvirire gato umunsi wahuye n'umwana wa Berize Kaneza mu myaka nka 20 iri imbere, hanyuma umwana akakubaza ni wewe wagumye upfunze mama yarekuwe, hanyuma igisasu kikamusanga mu mpimba kiramwica, uziregura gute? Uzovuga ko ari abandi baprokirere babikoze kandi ari we gutanga amategeko kuri ba prokirere bose bakayubahiriza? Abakuzi bose bavuga ko uri umupfasoni wubaha Imana kandi ko wanka akarenganyo. None bigenda gute ngo ntufate ingingo irekura abanyororo bose bejejwe n'amasenare be n'abahejejwe umunyororo bakatiwe? Wemera gute kwambara ako karenganyo? Habuze iki ngo ufate ingingo ituma ivyo bintu bihagarara? Urupfu rwa Berize Kaneza rwari rukwiye kugurura amaso y'ubutungane bwose bw'Uburundi. Birababaje kubona mutigeze munashika
mu mpimba kuremesha abasigaye inyuma y'ivyabaye mu ndwi iheze. Ariko ku izina rya Belize Kaneza nimwerekane umutima wa kivyeyi, musohore abategerezwa kurekurwa bose. Rero niyo makuru twari tubafisiye none, dushimira wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, amagara y'abantu, burimya, ni hose baza amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma rero gukora amatoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero nisabire utari wafite na subscribe cyangwa se sabone bivanye n'urimo koresha kuri YouTube kugira ofisiyo ndiko maze amakuru ajya gushikira ku gihe. Ni mu nyuma yo kubona notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Turabakunda cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana.